Ndabaramukije nshuti n'abagenzi mudukurikirana nanje Mpwemu wa Imana muko maravugana ndabaye kazi mwese kandi mu kiganiro cacu kuri kubohora igano canke kibafasha gukora mu bintu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kazi rero mwese mu nyigisho no munsi nkuko twabisezeranye nzozagira inyigisho zimwe zubaye z'urukurikirane ama série d'enseignement zishura bibazo zisobanura ubutumwa bwiza. Rero mbahaye kaze muno munsi narabasaba kugira ngo muje kuri YouTube iyi video mukomerabira live kuri Facebook, ariko kandi mushaka kwa mukomerabira kuri YouTube bivanye n'umwanya mwayirabiyeko, ariko mekano kandi ko ndabifata ni live on Facebook. Rero mbahaye kaze muyumvirize mushaka no gutumira abandi. Mu cyumba cuno munsi nashaka tuvugane ko umwanya muto yasinja kugiteba ko nzogira amaseri nka 3 canke 4. Ni cyumba kivuga kuvyerekeye abavyeyi bo mu Mpwemu, kuri kuvyerekeye abavyeyi bo mu Mpwemu, aba spiritual fathers and mothers, les pères spirituels. Ni cigwa kirimo ibibazo byinshi kubera gikoreshwa cyane mu nyigisho zeruka nka 2 nagize. Niko ndavuga by'amavuta yamwe mu yera ngena tuyaronka n'ingene abandi bayigisha ngena tuyaronka biciye mu madoktrine atandukanye. Hama tukarabana bibiri civuga, narabonye abantu basaba bavuga bati turagusavye utugirire vyerekeye abavyeyi bo mu Mpwemu. Rero ico ni kintu nibaza ko gishobora gutera ama controverse ku bantu bamwe ntaza kubura bo kumbura ninavuga nigisha nshobora kubabaza, ariko kandi ntaza kubura abafashwa. Tuza kwa turi hagati na hagati turabico bibirivuga nama mvuga nte ikintu cyose umuntu yigishije musuzumisha Bibiliya. Mfise umurongo nkunda mu gitabo cy'ibyakozwe n'umuvuga ngo abakristo b'Iberoya ari abanyabwenge gusuma abakristo b'Itesalonika, kuko abanyaberoya barigishwa bageze muhira bagasuzuma umuzingo w'ivyanditswe kuraba yuko ivyo bigishijwe byose ari ukuri, hama bagakuramo ivyize bibi bakabireka. Ab'Itesalonika bo barakira byose ivyo bumvise byo batemeye ibyo byose bakakira, n'inyigisho z'ibinyoma bakazakira. Icete c'Abatesalonika cambe nca kabiri ubona Paulo akora bakosora cyane kuvyerekeye ivyizegwa bitari byo akora abafasha. Iyo umuntu ko arigisha rero avuga ku bintu bimwe byizegwa bimwe byigishwa mu buryo butari bwa Bibiliya, ntaba ariko aragerageza kwataka abandi, gucira imanza abandi, gusuzugura abandi, kuko twese turafise iyo tuzi ibyo tutazi. Umuntu nta numwe yikwije, ariko ukuri kwa Bibiliya umuntu abagezemwo niko agenderamo kenshi. Aho umuntu ageze rero ni byiza ko afasha umubiri wa Kristo. Iyo twigishije no kugira dufashe le corps du Christ, no kugira ngo dufashe, so kugira dusambure, twataka umuntu numwe, dutera amabuye umuntu numwe, twiyemere ko tuzi byinshi gusumba abandi kanamba. Uwo n'umutima w'idini n'umutima w'ubwibone, umutima no gufasha umubiri wa Kristo muri bikenya umuntu abamaze kumenya. Ariko kandi umuntu wese yigisha akaba ari ready gukosorwa, akaba ari ready nawo gufashwa n'abandi. Namano ndababwira jewe ndi open, kera narababarango nakayamvuze nakayashavuriye nakayambwiye nabi nakayankritise, nahura n'amakritike menshi nga kuri za social media, ariko narakuze mu myaka sinkibabara naho twohura aho ico temeye nigishije sinshobora gushavura. Sinshaka gushavana ngo ndagukunda nk'umuntu, ako y'umwene data wo ndakunezwa gusumba kuko nuwo muvukana ntimigera mwizera ibintu cyo kimijana kwijana ntimuhuza. Reka tuko muvukana umugabo busha umugore mubana mu nzo ntimuhuza ku bintu byose jana kwijana. Rero tuma hariho haba ama confrontation, haba gusekana, haba kudahuza, ariko urukundo rugafuka amakosa yose n'intege nke zose umuntu bafise. Rero ntanze kurandira raganje mu cigwa cuno munsi civyerekeye abavyeyi bo mu Mpwemu. Ni cigwa gikomeye cyane kubera ibi ndavuga ko ndamaze guhura n'abantu banyandikira bagiye barafashwa n'inyigisho ntanga ajya no hino bavuga bati twagusavye utubere umuvyeyi mu Mpwemu. Je nkavuga nti kuko ari umuvyeyi mu Mpwemu ico kintu ntaco nshoboye, kuko ico ni kintu ki reserve ku Mana gusa. Kumbe ndaza kubishika ko mu nyigisho zinzo zishikako handa gusavye uko kurikira parti ya mbere uzo kurikira inzindi zokurikira kugira ngo utahure context yose, ntufatire ku nyigisho imwe gusa. Hanyuma hakaba n'abandi usanga bavuga bati my spiritual father n'umuvyeyi wanje mu Mpwemu ujya n'uwo muvyeyi wanje. Hakaba n'abandi bigisha bakabitegeka. Ibi ndabivuze kuko naragerageje gutohoza, ndakurikira inyigisho zitandukanye kuri za YouTube n'ahandi, ndasoma ama commentaire, ndakurikira abantu batandukanye abari pour n'abari contre, ndarabico birivuga. Rero ugasanga hari n'abandi babitegeka yuko uteza kubita daddy na mami. Ibi ndabivuga kora maze kubibona kenshi cyane aho umujene abagitangura ishengero canke ministère afise imyaka 2022 agasaba abapapa n'abamama babatama n'abatamakazi bo mu birasogokuru canke nyogokuru bo mu abavyeyi kwa mwita daddy cyangwa kwa umugore we kwa mwita mami.
hamukarabwa buti none ibi bintu kwere ko umuntu avyadukanye danku agatangura guteka abantu kwa mwita dadi kwa mwita mami. Hama Bibiliya mbega bivuga kwiki Paulo abwira iki Timoteyo kuvyerekeye abatama n'abatamakazi abantu bakuze ivyo nzobishika ko mu cigwa kiri imbere kuko hari ibintu byinshi twizeye ariko by'ukuri ugiye kuraba bitarimwo ukuri kwa Bibiliya. Rero mu gutangura icibora gira mvuge nti ijambo umupère spirituel cyangwa spiritual father cyangwa mother umuvyeyi mère spirituel cyangwa père spirituel kuko byitwa abamama n'abapapa. Uwo muntu muri Bibiliya iryo jambo nta hantu na hamwe rikoreshwa ku muntu kuwundi iyi ni introduction mu byibuke ni partie ya mbere. Muri partie ya kabiri nzo kwinjira mu detail na hantu rikoreshwa ku muntu kuwundi ku muntu abyara uwundi mu Mpwemu. C'est impossible, Bible ntabyo yemera. Iryo jambo nta na hamwe riri ko umuntu jewe nshaka kwitwa umuvyeyi w'Mpwemu wundi muntu. Ariko Bibiliya kandi iranensinwa yuko umuntu ashaka kuvyara umuntu mu kwizera dans la foi. Umuntu ashaka kuvyara uwundi muntu mu butumwa bwiza un père dans la foi. Ibyo birashoboka pas dans l'esprit, si muri Mpwemu au niveau y'Mpwemu. Mubivuga ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: Impwemu, umushaha n'umubiri, esprit, âme et corps. Rero nta muntu avyara uwundi muntu mu buryo bw'Mpwemu. Hari yindi document nasomye y'ishuri rya Bibiliya riri famous cyane rizwi cyane ry'umunyafrika savuga hava ko benshi muramuzi, yigisha yuko umuntu ateze kugira abavyeyi batatu, abapapa batatu cyangwa abavyeyi batatu. Umuvyeyi wo mu mubiri uwo yakuvyaye papa mama, akaba n'umuvyeyi ngo wo mu Mpwemu Imana. Umva we ikibanza c'Imana basa n'abagisubiza Imana. Umupère spirituel ni Imana data, ariko bagaca bafata n'ikindi kibanza ca kabiri ngo un père de l'âme, umuvyeyi w'umushaha. Muri make ni wakwiyumvirira, ni wagufatira ama decision, ni wakurongora, uteza kubasumi kuri we, uteza gukora, urumva uteza kumuserva umuvyeyi w'umushaha. Mbene data ivyo bintu nabisomye sivyo numvise, nabyisomeye ndafise document bampaye abantu ko turabiganirako. Bene data ico kintu c'est pas du tout biblique. Nushaka kugira umuvyeyi w'umushaha iyo nta verse ibisigura ihari, nta yihari. Imana dusaba abavyeyi babiri. Imana se Mpwemu zacu nzokwerekana umurongo bivuga le père de nos esprits ni Imana, ariko ariho abapapa bacu n'amacu mu mibiri batuvyaye. None ikibanza c'umurongozi wawe mwishengero kiri hehe? Hari abakuvyaje ubutumwa bwiza, abo bakuvyaje ubutumwa bwiza, kuvyaje ubutumwa ukwizera, ushaka kubita abavyeyi mu kwizera, abavyeyi ubutumwa bwiza, apana abavyeyi mu Mpwemu. Wacumwe ati none kuri kurahagara cyane ku majambo n'ibiki. Bene data amajambo ni ikintu gikomeye. Ijambo amajambo ibyo uvuga bizana kwizera. Uko wizera biza gutuma ufise kuvuga n'ingene ubaho. Rero amajambo yose dukoresha cyangwa tuvuga atari muri Bibiliya, atari backed up, adashika n'ijambo ry'Imana, ahinduka ibikorwa by'idini, ahinduka ibintu kugira umuja. Rero Bibiliya nivuga yuko umuntu afise abavyeyi batatu, ufise abavyeyi babiri, Imana na papa na mama. Ica kabiri Bibiliya nta namwe ikoresha, nzovyinjamo mu nyigisho, nta namwe ikoresha un père spirituel, ariko irakoresha un père dans la foi, umuvyeyi mu kwizera. Wacumwe ati na masinonime eka namba, kuko Bibiliya iradistinga, yashaho distinction, yashaho itandukaniro ryo kuvyaje ubutumwa bwiza n'uwakuvyaye mu Mpwemu. Nta muntu avyara uwundi mu Mpwemu. Nzovyigisha n'imirongo myinshi bisigura nuko rero bamwizeye bose basha gucika abana b'Imana ntibavyawe no kwifuza ko umugabo cyangwa ko umugore, ariko bavyawe n'Imana. Urumva ko batavyawe n'umuntu. Ubu umuntu avuga ubutumwa bwiza tukabwumva tukabwizera, hanyuma tukavyagwa n'Imana, tukinjira mu muryango w'Imana, hanyuma tukaca tuba faisant partie y'umubiri wa Kristo, y'ishengero église locale ahantu kanaka. Ntituja twihinduka abana b'Impwemu banaga. Impwemu ni data yivyara, ni Yesu yivyara. Ibi byose ni introduction, ni incanga make cyangwa intangamarara. Nzokwinjira mu cigwa nyiza muri partie ya kabiri, kumbe ni ya gatatu ni ya kane. Ariko uyu munsi nagira mvuge ivyo bintu bwansheho introduction. Ikindi nagira mvuge, Bibiliya irerekana yuko intumwa ba Paulo, ba Petero n'abandi hari abantu bise abana babo, ariko kandi n'amashengero cyane Paulo, amashengero Paulo yagiye aratanguza yarayise abana biwe ko yabavyaje ubutumwa bwiza. Harabwira ati mufise abigisha benshi muga ntimufise baso benshi, ariko mbega yababwiye ko abaye muvye wabo w'Impwemu.
erega il faut comprendre amajambo dukoresha ico yansinywa simakana ko dufise abantu twabyaje ubutumwa bwiza maze kubyaza ubutumwa bwiza abantu benshi cyane maze kurira abantu benshi bamwe ari no mu bikorwa no munsi batanguje ama ministere n'ama eglise n'ibindi ariko nta muntu n'umwe ashobora kwemera ko je wanyita umuvyeyi w'Mpwemu yiwe ndi umuvyeyi mu kwizera ndi umuvyeyi w'ubutumwa bwiza namubwiye ubutumwa bwiza arabwizera tuzonara mbega n'umuntu wese ufa kwita umuvyeyi mu kwizera ni muntu wese kora bamwumviza ko aragukura mwigisha inyigisho ziwe fise abantu bafashije mbega nibo bambyaje ubutumwa bwiza nibo bambyaje ijambo ry'Imana mu kwizera eka namba so ibi byose tuzobiraba mu cigwa ariko uyu munsi nashaka dusuzume ibintu dukoresha kenshi mu madini hari abantu babikoresha no munsi ama abuses hariho ama abus hariho ama extreme ahari umunsi y'aba spiritual daddies and mummies bagaza hano n'abantu babatwaza ama bibiliya bagenda kuri tapi rouge bagenda urabona ugasanga byarahindutse ibintu by'aba CEO jemba muri Amerika aho muri Amerika niho ndabibona aba patron ngaha bamucanca si bose nabo nyene usanga ari umuntu w'igikomango adakogwako ngasanga hari n'abanabonye muri za Nigeria bamwunamira bakamupfukamira ntibamukoreko ariko Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe nabo umukozi w'abandi abo umuserviteur w'abandi a servant of others nico kintu dukwiye gukora je nkanje mishenje kwigisha ntiwarukwiye kuntwaza bibiliya ahubwo nije nkwiye gusaba ko ndi umukozi wawe nje tuma twitwa des ministres servant of God and people too turabakozi b'Imana ariko kandi turabana bakorera abantu tukora data duciye mu bantu ndumuserviteur wanyu sinari nkwiye kwitwa umuntu ko nigisha kamunsha kuri pedestal ahantu hejuru nkagarame ngo sinkogwako mugatinya no kunyegera no kumvugisha umuntu w'Imana yarakwiye by'ukuri umuntu yigisha yarakwiye kuba umukozi kuba kwita papa it's up to them ariko nagira mvugira ijambo abantu ukura ko bakwita daddy bakwita mami something is wrong with you yes yaravuze ngo ntagire umuntu mwita data atayisoho mwijuru Matema 23 tuzohagaruka musuzume ibyo mwigisho naje munsuzume niko ncundangirije ko munsuzume sininya gusuzumwa jewe kuko umutima wanje no kwigishwa imbere ko nigisha nabandi ariko kandi birabaje ko abantu ibyo bintu bya badadi nabamame byageze ahantu bihinduka ibigwa mana ugasanga upraising umuntu cyane gusumba kusha hejuru Yesu kandi aba bantu ntanabibona ko ari kibazo ko ari un problème sinumva jewe sinumva ndi umugabo mfite imyaka 40 irenga sinumva ko umuntu w'umutamanya 60 naho ndamurongoye ndamaze kubarongora abantu utafite iyo myaka ko no kuwahuka kumubwira ngo anyite daddy nije nkwiye kumita papa Paulo nibwo bwa Timoteyo sinumva ko icyo kintu cyo mu mutima wanje cyo sohoka coroshe meme sino nambwi ndafise abantu nabyaje ubutumwa bwiza benshi banduta imyaka 40 ariko umutima wanje ushaka kunyemerera ko umuntu angana na papa cangana na mama ushaka kumwita ashaka kumubwira ngo nyita daddy no something is wrong harimo ubwibone harimo akantu ni ibintu tuwe tutakuze mu myaka twakirijwe muri za 2000 tutabonye nama ndiko ndavuga pastor mutoka mbare ni wiyandeze sinikize numva abwira abantu ngo nyita daddy ngo madame tumwite mami n'aba pastor twakoranye ba Imene inganza muri Minevama sinigeze numva abwira abantu ngo mwita daddy ngo mwita mami aho ndi muri Amerika ngaha sinigeze mbona aba pastor bacu batwita ngo daddy mami kana pastor bazwi cyane ntavyo mbona none what is wrong nike kibazo dufise mwishengero ryacu canke ry'abanyafrika nuko something is wrong kencu bwibone mava muga ati nawe uzi ubwibone okay uwovuga ntavuze ubwibone bafise ingorane umunsi nabango ngo ndaciye bugufi zoba yose inye ubwibone niyo hagira umuntu akubwira ngo ndaciye bugufi uzomenye ko umuntu uzi ubwibone ndacaswagorenga n'ubwibone na jewe kuko umubiri wanje kamere hari utuntu twishi ifise tukwiyemera tukwiyumva urabona ndacaswagorenga ndakeneye grace muri iyo area kandi byose hagara mu rukundo rw'Imana gushiga urukundo rw'Imana ariko dusuzume abantu batwegizija ko tubashira ahantu daddy ngo navugana n'Imana haro numvise avuga ngo nje mvugana n'Imana hama namwe nkabakomunika what ukari wona umuntu ari mu Burundi kavuga uti
none ni wewe uri Yesu, wewe uri umumeditere w'abantu n'Imana. So murabe ivyo bintu nzovyinja mu detaye, ntagire umuntu yumva umenga ndiko ndamwataka. Nzinenge n'abavuga butumwa benshi, apostoli benshi b'abarundi n'abanyarwanda, abanyamurenge, ntagire umuntu umwe yumva ndiko ndamwataka. Ndiko ndavuga ivyo mbona mu ijambo ry'Imana, kandi abantu benshi barabisabye ngo iki cigwa tugikoreko. Ninagikora ko rero muze miteke abantu bamwe shura kubabaza, ni waba rukanuka okay, nzovyakira mvuga ni amen. So mugire umunsi mwiza, mwakoze ariko murabadukurikira. Nguma ndababwira musuzume ivyo mwigishwa, igihe turimo kiragoye, turi mu gihe kigoye cyane. Hacabwe ngo nawe wigisha ibinyoma, okay, musuzume hama munyeke ikinyoma, hama nzogenda ndagikosora. Easy nta mutima mubi. Siko ndarondera amahera mu bintu by'Imana jewe, siko ndarondera success. Narigeze kwa ndi obsede n'ivyo bintu, kwe inyigisho nari ndimo z'ibinyoma, aho umuntu aba ari obsede na success, yibaza ko success ihagaze ku bantu ariko baramukurikira, turondera amafaranga cyane, dutangura ama ministere n'amashengero dufise intention ya competition y'amahera. Urumva nivyo ugasanga nivyo turimo. Umwami Yesu yarankuye muri ico kintu cyo systeme y'idini, ntavyo nkirimo. I will work, nzokora ndondera amahera, ndaronse okay, ntaronse menshi shima umwami muri byose mbombwe n'ibyo fise. Nuko rero ubutumwa bwiza nibwo dukiye kuvuga. Muri turi mu gihe kigoye, hari inyigisho nyinshi zigira zokana atarizo. Rero umuntu akubwira ngo mwite dadi ngo mwite mami, usuzume. Ngiriye ko ariko mu cyo ca kabiri n'icya gatatu n'icya kane nzokwagura n'amaverse y'Arab n'imirongo. Bavuga ati nta mirongo asumye no munsi nacishijeko, ariko nzosoma imirongo mu buryo bwagoye. Mugire umunsi mwiza, mwakoze abadukurikiye mwese, ndababona abonzi nabo ntazi. Mugire umunsi mwiza, mwibuke musuzume ivyigishwa byose, sibisa neza byose ari inzahabo. Naraheza God bless.